na wewe n'akabido k'amavuta. Murakoze Imana ibahezagire. Wow. Nzokuramo ko usoneshe wambara utuntu tukubereye neza. Neza cyane. Wewe nico kimwe urabona ko babahaye muzoba mumeze nk'amahasa. Na mwebwe gaha muzobeka. Na Yozefu Yozefu mukunzi wa Mariya udusabire kandi usabire niyo umuntu aje kuturaba. Yozefu mukunzi wa Mariya udusabire udusabire niyo mukunzi aje kuturaba. Yozefu mukunzi wa Mariya udusabire kuzina rya data rya mwana n'irya mutima mweranda. Amen. Yabyumvise hariya. Hosanna bukole, hallelujah. Hosanna bukole, hallelujah. Hosanna limango, hallelujah. Hosanna limango, hallelujah. Hosanna maombi, hallelujah. Katubaramutse tuvuga ati bwake cankwe mwiriwe bivanye naho muherereye cankwe n'amasaha muri ko murabira ko ino mbonesha kure novuga ati ni KP1 twagarutse aba bantu subwa mbere mu babonye ngaha novuga ngo hariho umuntu kanaka yabiyumviriyeko Imana imuhumugisha novuga ngo ari mu gihugu ca Australia ni muri kontinent ya Amerika ndibaza musanzwe muhazi aha rero twaje kumbure kuraba bano bantu nkuko dusanzwe dukora ibiganiro hari umuntu yabonye ikiganiro twakoresheje aravuga ati ndabye bajya babibi ukuntu bitanga ukuntu babayeho ku byukuri ndashobora kugenda nkabagendera tugasangira pasika avuze ati ndafise akantu ndafise agaceri ndafise n'utundi tuntu nshaka kugenda dusangire pasika dusangire umunsi mukuru kumbure nico gituma twaje ngaha kugira ngo tuganire nabo hama tubashikiriza ubwo butumwa novuga bandungikanye murakoze cyane natebeje rero reka nsubire ndabaramutse ku bantu batari bababonye babamenye bamenya baribo reka duhere ngaha wamwitwa bande kugira ngo abantu batari babonye mu gice giheze bababone Nakarutimana Gapitorina nkaba ndi ku mutumba nkaba ndi kubarabara rya gatatu mu Giswahili Eko mutumba witwa gute warukivuze neza Nyamugari Nyamugari kwibarabara rya gatatu Nyamugari
yego avuze ni Nyamugari mbe ni gihugu ikihe ni province yihe ni intari yihe province Gitega commune Gitega province Mpuze Mutumba Nyamugari igihugu naco igihugu ni Gitega nyene cyo Burundi igihugu ni mu Burundi yego igihugu ni mu Burundi murakoze cyane nawe witwa nde rero Nahimana Gloriosa kandi ndabaramukije cyane kugira ngo mungenze kutugendera mu duhe na Pasika murabona nyene ni ntaho nikora okay nibaza yuko kumbure murabamenye murumvise abaribo abo la fois passée abo twari kumwe mwakurikiranye kindo kiganiro nibaza yuko muciye mubamenya abatari mwabamenye nibaza ko mubabonye rero nibaze yuko igihe tuvuye ngaha kumbure tuje kubagendera tukabakoresha ikiganiro mukatwereka ukatubwira yuko hariho umundi mubi butunze akabaruyu nibaze yuko mbega nta bantu baraza kubagendera babonye kino kiganiro bavuze ati reka tugendere bajya abantu twabonye bariko barafasha nta numwe turabona nta uraza yego ikiganiro je mugabo menga narakubise ko umuntu anyeretse ingene byagenze basha jewe nukuri Imana ni muhezagire none nta numwe aragaruka yabonye kino kiganiro nta bantu babonye kino kiganiro bavuze ati reka tuze turabujya mu biba ari mu gikorwa cyo gufasha nawe akeneye umufasha mugabo akaba afise umuhate wo gufasha nta numwe ndabona nta numwe araza nukuri hariho uwundi muntu ngaha aye nawe twaganirije aravuga yuko umutunze wo nta muntu mwamwarahuriye nko mwibarabara kumbure akavuga ati ndabonye wa mubibi nabona mu kiganiro ko atishoboye akaguha n'igihumbi nta numwe ndabona kiretse abo kwisengero nyene ho namaze imisi ngwaye baje kundaba baransigira 5 zitike byo kuja kwa muganga Bobo mugabo abo ntibabikuye mu kiganiro dukoresha oya ntibabikuye mu kiganiro barugitswe na patine uko sanzwe ni umuhari wa agi batigenda murabe wa mutamakazi ariko agapitona na karutimana baco basanga ndagwaye rero baco bazakunda baco bambwira ngo tukujane kwa muganga ntego baco baranjana ndivuze ubu ndi ku miti mazindwi yose ni gaho mu indwi zibiri ndi gaho mu nzu hanyuma kumbure hariho umumama n'umumama akora mu buryo bw'ibanga nababwiye ari mu gihugu ca Australia yavuze ati tushaka dusangire umunsi mukuru naba bantu batishoboye nababa bibi naba mu bibadafisa haba atunzwe n'uwundi mu bibi nawe nyene w'umupfakazi aravuga ati shaka ngende ushikeyo ubampera akantu hanyuma baryoherwa natwe ku uyu munsi wa Pasika akajambo kamwe wo mubwira hariya kugira umushimire ndashimye cyane urakagira icyo utanga n'icyo usigarana kubera ko wanyiyumviriye ahubwo n'Imana yabikoze nze mugire umugisha je ndashimye ndabashimiye gose aho ndi hose ndabashimira ndabakengurukira wumva uno munsi uza kumukubitira agasengesho ka Pasika niwe ntangurira kahubwo nene wo musengera nk'agasengesho nk'akamasegonda 5 gutyo muga nturenza amasegonda 5 umusengere hariya aye umuvugire nka dawe wa twese mu masegonda make urakoze dawe wa twese uri mu ijuru izina ryawe nirinahazwe ubwami bwawe nibukure hose ibyo ushaka nibigirwe ku isi no mu ijuru uduhe n'ibyo kurya bidukwiye uwo munsi uturekurire ibicumuro byacu nkuko natwe turekurira abatugirira nabi ntuduteranye ibitwosha nabi yamara udukiza kabi amen reka nawe hariya tumusaba avuge ati amen twabonye yahejeje kubivuga wabonye ko yahejeje kubivuga wabonye ko yahejeje nabibonye nawe akajambo wo mubwira hariya akajambo namubwira ndamusabira kuri Bikira Maria mwaramutse Maria uzinde mukama muri kumwe urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwanda weza arahezagiwe Maria muranda nyina w'Imana dusabire kwega bono nyine umusufutso wopfa amen amen ngira rumbise hariya Bikira Maria ko nawe nyene kumbura munsi ngo Bikira Maria arakutsi nyina wa Yesu ngo arakuzi wabyumvise
na Yozefu aramuwe Yozefu umukunzi wa Mariya udusabire kandi usabire niyo umuntu aje kuturaba Yozefu umukunzi wa Mariya udusabire udusabire niyo umukunzi aje kuturaba Yozefu umukunzi wa Mariya udusabire kuzina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen yabyumvise hariya rero novuga ati urumvise ko bagushimiye kandi baranagusabiye bagusabiye imihezagiro itandukanye ukuremo umuhezagiro wawe wumvise yuko bagusabiye hatandukanye kwa Yosefu kwa Mariya no ku Mana data wa twese wo mwijuru uca ucaguramwo kimwe iyo mihezagiro nyambari yose yakira uyivagure vuga ati amen so rero tudatebeje neka kumbure tubahe akantu twabazaniye ariko tutibagiye hariho n'umuntu yatanguje kino kiganiro yitwa KP1 niwe novuga yatanguye kubona uwo mumama yatanguye kubona iki kiganiro avuga ati nshaka kushigikira nanje naye nshaka gufasha KP1 arakora bino bintu abicishije kumbonesha kure hariho benshi baravuga ati abakwiye nawe nyene kubikora mu buryo butaboneka mu gasibyo dushaka kwereka abantu by'ukuri yuko bakwiye gutanga gufasha nta gwitwazo dufashe dushigikire urukundo tugwerekane kuko ibanga nibanga nyenego Imana iraguhezagira mugabo hariho n'igihe bikenerwa kusambuka ukerekana by'ukuri urukundo kugira abantu bose bafatireho twagomba twibutse hari abantu basanzwe badukurikirana mufashe musengere aba bantu mubona tuba dukoresha ibiganiro urashobora kuba atacufise utanga mu gukabasengera ariko Imana ikabagendera mu buryo nyene ubona twaje bakaronka ico bafungura karonka ico bahereza umuryango hanyuma hariho n'igihe ushobora kuba ufise ico utanga fasha limikashi yacu cankwe telefone udusanga inbox inimero ziriko kuri ikiganiro giheze urazibona hanyuma ugira ico ukoze novuga yuko nyambari ciyumvira ushaka kuduterera naho nyene kanaka kugira ngo kumbure ibikorwa bandanye bija kure naho nyene nimero ziriko ubikore tudatebeje rero reka tuba akantu twabazaniye hanyuma nibaza ko baza gushima ni Pasika reka tubanze tubahe nakabido kamavuta mugashimuko ego simani bahezagire ego hanyuma ubu nawe hariho n'ikindi kintu baduhaye nawe tumuha nawewe n'akabido kamavuta murakoze Imana bahezagire Mariya na Yozefu na mutima mweranda abagume ko mugume mutwibuka kwega bakene hanyuma rero kubw'ibyo hariho n'akandi kantu batanze kugira ngo kumbure mushobore guca mugenda mugure agaceri mugure n'utuboga n'uduharage hama mushobore guca mugiriki mushobore guca ejo munezerwa ndabona muratunze n'utwana duto sinzi ko mucibaruka nabuzukuru jewe nsa nk'uwibaruka nyene n'abana bankunda cane nabuzukuru bo ku bakobwa wowe rero ubaye mukaburahamu rero niwe yibarutse arenze imyaka 80 si wewe ucibaruka nabi wanje nabibarutse aho ubaye Sara nabo nibarutse kugira banafise bise abuzukuru 15 amashimeshi vraiment wararondotse kabisa 15 n'abandi bakobwa babiri bataragenda none urumva bashikawe nabo barashimye uti baragushimiye uti nuko wagenda witonda uti hanyuma ukavamwe ikintu niko bantumye ego nibaza ko umunsi umwe niyazino bazomubona vuba araza hanyuma nibaza yuko kumbure hariho rero ngoma ndabahe ako kandi kantu yampaye kugira ngo mugende mugure ako gaceri nawe ni ukuvuga ubu butumwa atanze mwese muranganya nta n'umwe yacaguye mwese mwanganije yaba wewe yaguhaye uko ubu yamuhaye uko nta usumbije uyundi mukengurukire rero mwana wanje ndagukengurukire rwose
uturakoze cyane nawe wewe wabiravye ukatubona uti Imana iguhezagire utugire umugisha utumwe mwinshi utibaza gusenga basenga baninahaza abantu bari hiyo bafise amahoro baronka amahoro muronka amahoro muze mugire ingene muza muratwibuka mubuze haba urwango yego nawe wumva uwo mushimira woshima guto mutima mweranda burukiremwa aze kuri wo arakaza aze mubiwe bamukunda kandi bamushashaye abazanire n'inema abahamagara byo amahe ingufu zo gukora n'amagara yo gukora nyine n'abana n'umuryango banezerwe bonge batunezeze kwasike bandaho nikora utigira umugisha n'amahoro utibikira Maria na Yosefu n'Imana uti muri kumwe ugira ivyo utanga n'ivyo usigarana kwizina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. So rero kugira turangize kino kiganiro hari hatundi tuntu twanyuma babazaniye kugira ngo ejo muzobe muberewe ngaka mwatubona tuntu babahaye kugira ngo muzobe muberewe akanaki wawe yego nzokuramo ko usoneshe wambara utuntu tukubereye neza cyane hanyuma namwe na wewe nico kimwe urabona ko babahaye muzoba mumeze nk'amahasa namwebwe gaha muzoberwa rero kubw'ibyo nibaza yuko twosezera hariya. Murakoze cyane turabonye ingene mudukunda turabonye ingene mwadushize ku mutima Imana ibahezagire uwo mutima muze muwugumane nk'uko nanje nzogumana uwo mutima murakoze cyane ibyo byose bigize umwana wanje nawe azaraterereza abandi kandi uwo muntu aduhaye uyu munsi uturare neza urarusinziriye neza utimaze urota ijuru ndahejeje arakoze cyane uyu muntu aduhaye Imana imuhezagire ahari hose Imana imuhezagire mubikire mutima mweranda imugumize mu mutima n'ubutari jewe saguma muraba arakoze nkaba nikibaneje naho Imana gloriosa mari turanakasaga. Reka dushimire mwebwe mwese mwafashe kano kanya muri ko muradukurikirana novuga ngo mwakoze ikintu kidasanzwe kudukurikirana reka tuvuge ati mugire partage cankwe share cankwe muha abandi bantu benshi batandukanye kugira ngo kino kiganiro kibonwe n'abantu benshi babandanye badushigikira babandanye batera intege kugira ngo kino gikorwa gishike kure abantu bose by'ukuri babone ko Imana ikora kandi Imana ari uhoraho ari Imana ituzi ari umwizigirwa wacu ibe bitazoshira reka twese turangize tuvuga ati amen. ubundi munsi ntabyo ngo bazosa ngo gateko baduteguze aha rero natwe tugira sabyo mushaka noma ibihe byiza n'urugendo rwiza zo mutwibuke murakoze barutahiriza